abubatse ntibasangira ibyo batunze gusa, ntibasangira guhuza imibiri gusa, ariko kandi abubatse baraheza bagahuza n'imitima, icyo twita isangira mutima. Inama y'abepiskopi katolika y'u Burundi ivyo yarashoboye kuvyibutsa, aho itubwira yuko urugo rukristu ari ekleziya yo haziko. Urugo rukristu ni ekleziya yo haziko. Turakunze kumva tuvuga ngo ekleziya nyeranda katolika kandi ishingiye ku batumwa yagenewe bose, tugakunda kwibaza tuti ni ekleziya iri Roma, canke tukavuga tuti ekleziya y'Ubujumbura y'Igitega iyo turiko turabona umwepiskopi, tukavuga ngo ekleziya iyo turavye iparuwase kanaka canke kanaka, tukavuga tuti umubano rukristu. Ariko inama y'episkopi katolika iratwereka neza yuko ekleziya itangurira hajya haziko, no kuvuga ahari umugabo, umugore n'abana. Kuko na cane cane rya jambo ry'Imana ryo muri Matayo 18 akarongo ka 20 riraranguka ngo aho babiri canke batatu bakoraniye ndi kw'izina ryanje mba ndi hagati yabo. Kuko ekleziya ikigereki bisigura ikoraniro. Ekleziya ni ikoraniro, aho abantu bakoraniye bari mu izina ry'Imana. Muti none kwiyo ekleziya tuyumvise tukumva ahaniniya n'ingene imeze, turibaza tuti none umuryango w'abubatse urafise agateka k'umuryango. Agateka ka mbere k'umuryango nuko umuryango w'abubatse washinzwe n'Imana. Imana yonyene niyishinga umuryango w'abubatse, mu gihe irema umugabo n'umugore ikabarema ngo ibishushanije ko. Umuntu yaremanywe agateka k'Imana. Ariko Izaburi y'umunani akarongo ka 6 gushika ku karongo k'indwi irabidutomorera neza, aho tubwira iti mbehe Mukama ese ingene uhambaye, mbega umuntu waramwihweje mu bindi bikoko byose n'ibitungwa n'ivyo waremye, ugomba kumunganisha n'Imana. Habuze gato cane akagomba kungana n'Imana. Imana rero yararemanye umugabo n'umugore iteka rimwe ryo kuba abantu, kandi iraheza iratomora imero y'umugore n'imero y'umugabo kugira ngo mu budasa bwabo bame bunganiranira, buzuzanye mu budasa bwabo. Umuryango n'ishusho ry'isangiramutima riri hagati y'ubutatu bweranda. Ni ikintu gihambaye cyane yuko tubona neza ko umuryango w'abubatse ari ishusho ry'isangiramutima, la communion de cœur, riri hagati y'ubutatu bweranda. Ubutatu bweranda buravyagiye neza cyane mu miryango y'abubatse. Umuryango dusanga kenshi ugizwe n'ibintu bitatu nivyo tumenyereye. Ubwa mbere umuryango turavuga ko ugizwe n'abantu babiri, umugabo n'umugore. Ubwa kabiri umuryango ukagirwa n'umugabo n'umugore n'abana, rimwe rimwe n'ababa muri iyo nzu nyene bakaba bagize umuryango mutoya. Hariho n'igihe umuryango mbere muri ubwo buryo bwa kabiri ugirwa nyene n'umugabo n'umugore n'abana hamwe n'inshuti. Ubwo nubugira kabiri. Ariko kandi ubugira gatatu, iyo tuvuze umuryango, hariho umuryango ugirwa n'abasangiye ibi na biriya. Urabasangiye amaraso ahaniniya, urabasangiye umuryango,
urabasangiye ubucuti, uwo n'umuryango wagutse. Mu muryango rero hari ivyo umuryango ufashanya, ivyo wungurana, ivyo usangira, ariko kandi hakaba n'ivyo umuryango bishobora gutandukanirako. Kandi kazoza k'abantu bo kw'isi, kazoza k'abantu bo kw'isi kabanza guca mu muryango. Kazoza k'abantu bo kw'isi kabanza guca mu muryango. Hariho mbere abantu bavuga yuko ishure rya mbere riri mu muryango. Ishure rya mbere ry'umuntu riri mu muryango. Kenshi turakunze kubona abana bagenda ku mashure, hama bashitse ku mashure bakamera nk'ibigaba, abantu mbere bakibaza bati mbega abo bantu baza bavuye mu muryango uyuhe? Abahinga bavuga yuko hariho ibintu umwana amaze kurenza imyaka 7 udashobora kuzomuhindura na gatoya yatabikuye mu muryango. Mbere abahinga kandi baranayivuga, hariho benshi ngaha kumbure banabindusha kubitegera banavyize. Abahinga baravuga yuko n'ukuramba k'umuntu burya ngo kugarukira ku myaka 7. Ingene wabayeho n'ingene warezwe n'ingene wakuze gushika ku myaka 7 bizotuma uzoshobora kuramba cane canke kutaramba. Uraheza mumbwire mutitweho karabaye noneho ngene twabayeho gushika ku myaka 7 ntawe ubizi. Ivyo rero umuntu akabivuga kugira ngo dutegere neza akamaro k'umuryango. Urugo rukristu ni ekleziya yo haziko. Muri iyo ekleziya yo haziko twavyumvise abubatse barafashanya, bagashigikirana, bagasenga, bagakengurukira Imana, bagahimbariza hamwe ikigongwe c'Imana. Ariko kandi abubakanye baratagatifuzanya. Abubakanye hagati yabo baratagatifuzanya. Inaco gituma iyo ekleziya iriko irarondera nk'akarorero kumenya yuko uyu ucanke uriya mu muryango ari mweranda, kubijanye no kubakana ni gake muzosanga batoye umugabo yubatse ngo uyu n'umweranda umugore wiwe atarimwo. Ni nagake uzosanga muri ekleziya bavuga ngo urya mugore yabaye umuhimbazwa acika mweranda, bamwemeza ko ari mweranda, umugabo atarimwo. Kubera iki? Kuko muri uko kubaka rukristu, muri uko kugira umuryango, abo babiri barahamagariwe. Ni nk'umuhamagaro bafise wuko bafashanya kugira na beranda, ku buryo bw'uko umuntu yokubaza ati mbega wewe kuri umugabo ukavuga ngo uri mweranda, umugore wawe ntawe mweranda, wamusize hehe? Wamugize ki? Wamufashije iki? Kandi Imana yo irashobora kubikubaza. Ariko kandi n'umugore vyoba nk'uko nyene. Turaheza rero ubu turabire hamwe, tumaze kubona iryo teka ry'abubakanye, turabire hamwe cyane cyane ibibangamiye ingo z'abubatse. Ibintu bibangamiye ingo z'abubatse dushobora kubibona mu mice myinshi. Hariho umuce wa mbere ujanye n'impengamiro mbi. Impengamiro mbi ni vya bindi dusanzwe twumva, kugira akarimi karekare, amajambo asesereza, ingeso mbi zijanye n'ibicumuro bimwe bimwe. Nuko impengamiro mbi nk'akarorero zo gutubahiriza ibijanye n'irondoka ingene tezwa kugenda neza, ibi bijanye no kurenga ibigo, ibi bijanye no gukorora inda, ibi bijanye no kwizera ibintazi. Muri kino gihe mw'ivyo no kwita ko ari nk'impengamiro mbi, turakunze kumva ngahi wacu Burundi ibintu bariko baravuga kenshi ngo ibintu bijanye no kuja ikuzimu. Ejo bundi numvise abantu bambwira umunyeshure yiga mu 8 ngo aje ikuzimu kandi akavyiyemerera
n'umuryango wiwe ukavyiyemerera. Ibi byose bijanye n'imihengamiro mbi ni igice ca mbere c'ibintu bibangamiye ingo. Sindabiza hiwanye ko mubaze kubabona baje kuzimu, jewe ntawe ndabona, mugabo hari abavyiyemerera. Umuce ugira kabiri ujanye n'ibibangamiye umuryango nibi bintu bijanye n'ihindagurika ry'imico ituma imigenzo y'ikirundi itituka, tugasanga imigenzo mvamahanga niyo yashitse mu miryango, maze ugasanga abavyeyi ntibacumvikana kubera umwe usanga yibereye novuga nti mu gihugu ciwe canke mu muce wiwe dans son propre monde, uwundi akaba muce wiwe, abana bakaba mice yabo, maze mu rugo ugasanga nta kiyago kihari. Iyo ndero nayo ugasanga abana basigaye bayivoma ahatariho aho kuyivoma mu muryango. Ico ni ikintu gihambaye cyane muri kino gihe kibangamiye ingo n'imiryango gusumba ibindi vyose. Ikindi kibangamiye ingo n'imiryango muri kino gihe muri rusangi, kumbure mu ntwazangabo mu gisoda n'igipolisi ngira ngo ntabiriyo, naho bakunda kuvuga mu kirundi ngo nta mwonga uburi sato ibidahizwe, nibi bijanye kumbure n'akaboregwe, ibiyayuramutwe, ubuhumbu twari twabivuze bwongerekana, ubukunzi bw'inda, ugusesagura itunga ry'umuryango, ubunebwe, nuko uguharika. Ejo bundi hari uwaje kumbwira ati jewe nagomba ndakwisabire patiri uzumbarize mu gisoda ingene babigenza ko umuntu agenda mu butumwa bw'igisoda bw'igihugu akikubitayo inshuro zitatu akagaruka, mugabo mu muryango ugasanga nta kintu na kimwe yamariye umuryango. Ati wewe ko ukunda kuza guhereza inkuka ya misa, uragenda ubambarize ingene bigenda. Ubona kanya afise kubabaza bigenda gute ko umuntu aja muri Somalia gatatu, hanyuma umuryango wiwe ntibabone n'igikwasho gikoroka, biba byagenze gute? Nakaryo ndose kuko kumbure mugenda kwibaza mugaheza mukazotorera inyishu ico kibazo, kuko namubwiye nti jewe umwaka naronse aho ndakibariza nzokibaza, akana karyo kose ndose ukukibaza kandi ndakibarije ho nyaho, kuko nyene icubahiro nawe azoheza ndibaza akibabaze ico kibazo nyene ingene bigenda. Biri rero mu vyonona ingo n'imiryango. Umuce kumbure ugira kane kandi nawo nyene utoroshe wonona ingo n'imiryango, naya makuba twaciyemo muri kino gihugu cacu, indwano twaciyemwo, ingo zasambutse, amacakubiri, hagaca hongera ko n'indwara zimwe usanga zikira n'izidakira. Ibi bijanye rero n'amakuba twaciyemwo byarasize ibintu vyinshi vyonona ingo n'imiryango, abantu benshi badacana ikanda. Nukuvuga ngaho iwacu mu Burundi, abarundi nka twese atanumwe avuyemwo turafise ibikomere atari ivyo ku mubiri kumbure, mugabo ibikomere byo mu mutima, vyubatse mu mutima, ntiturabivurwa, ntituremera ngo twakire umuti wo kubivurwa. Kenshi rero iyo bigubutse, iyo ivyo bikomere bishitse bakadutoneka, hari igihe usanga bigize ingaruka mbi mu miryango. Les blessures que nous traînons ici et là dans notre vie biri ngaho, biri mu miryango. Ibindi rero novuga yuko bigiye guhungabanya imiryango kandi navyo nyine bitoroshe gutorera inyishu, nuko uko twumvise urugo rwubatse muri kino gihe na vya bindi ndababwiye bijanye n'ihindagurika vy'ibihe, urwaruka rwa kino gihe ruriko rurondera imiryango ahandi. Ni ibi bintu twita mu gifaransa les réseaux sociaux. Ugiye kubaza umwana muri kino gihe w'imyaka 12 13,
arakubwira ati jewe kuri Facebook mfise ko abagenzi 400 500. Mwabo bagenzi afise hariho abamubwira yuko bameze nk'abavukanye biwe kandi bafise ivyo bamwigisha n'ivyo nawe abigisha. Kumbure wewe uri umuvyeyi, hari igihe usanga ivyo utabizi ko uwo mwana abibamwo abirimwo, kandi kumbure bishobora kumuhungabanya, umunsi wabimenye nawe bikaguhungabanya. Abagenzi 400 birirwa baraganira nawe mu bihungabanya ingo n'imiryango muri kino gihe. Hariho kandi ibi vyuko kumbura hiwacu ntibiraba vyinshi, mugabo hari ibihugu bimaze kuba ari vyinshi, usanga hari abantu benshi bashima kuvyara abana, mugabo ndabivuge nsize hagati y'utuzitizo, batiriwe bararondera ngo abagabo. Nukuvuga na bigeme abagore avuga ati jewe singikeneye yuko umugabo andemera, je ninakenera kuvyara nzovyara kandi ntawe nzoshinga umwana azoba uwi wanje. Ivyo navyo birahari, birahungabanya ingo n'imiryango, kuko abo bana ntibaheza ngo bagire uwo bita papa n'uwo bita mama, bakura bari mu rugo rw'umuntu umwe. Ibindi bihungabanya ingo n'imiryango ni ibinyene kumbure novuga vya kino gihe, usanga ahiwacu naho nyene namaze kuvyumva biravugwa, abantu batanguye kwibaza ko kubakana hagati y'abasangiye ibitsina vyohava birekugwa. Iteko ry'igihugu ntariraje aho ryo birekura, sindabizi ko rizohava rihaja, mugabo turazi neza yuko biriko birinjira buke buke, kandi ababiharanira bobo baguma bakovya. Abo rero baragerageza kwinjira mu ngo n'imiryango, bahagerageza kwinjira mu rwaruka kugira ngo babigishe kw'ivyo bintu bishoboka. Ngivyo ahaniniya ivyo novuga ko ngahi wacu Burundi biriko bihungabanya ingo n'imiryango. Ariko muri mwebwe ntwaza ngabo nkuru mu gisoda n'igipolisi, ntihabuze n'ibindi muzi mwoshobora kunganira, mushobora kuvuga muti ivyo naho mwabitororokanije, twebwe iwacu hariho ibindi bisumba ivyo. Ni nk'ibi vyuko musanga muri kurangurira imirimo kure y'igihugu, kure y'imiryango, maze imiryango ugasanga musa n'abatandukanye kandi mutayanse. Birashobora guhungabanya ingo n'imiryango. None tugira iki? Ekleziya idusaba ko twogerageza ubwa mbere kunagura imiryango yacu kugira ngo irangwe n'ukwemera. Tunagure imiryango yacu irangwe n'ukwemera. Ukwemera ni iki? Ukwemera gufasha iki mu buzima bwa misi yose? Ukwemera gufasha iki abubatse? Ukwemera ni inyishu umuntu aha Imana imwimenyesha, ikamumurikira, ikamuha umuco, maze nawe amaze kubona uwo muco araheza agatanga inyishu y'ukwemera. Ukwemera niyo inyishu umuntu aha Imana akayitura n'ubwenge bwiwe, akayitura no gushaka kwiwe. Mu kuyemera umuntu araheza akayiyumvamwo, akayigira ishingiro ry'ubuzima bwiwe. Ukwemera ni iki kintu c'uko umuntu aha inyishu Imana mu kuyigira umugenzi. Imana sikimana, Imana si igishusho, Imana si ikigereranyo. Imana mu kuyemera tuyigira umugenzi, kuko naho turi abana bayo Imana idushaka ko tuyibera abagenzi. Ukwemera rero ni inyishu duha Imana mu kwemera kw'Imana tuyibera abagenzi.
none ukwemera gufasha iki mu buzima bwa misi yose? Uwemera ntashobora kuguma ameze kwa kundi. Uwemera arahinduka mu bwenge, agahinduka mu mutima wiwe. Uwemera araheza agakurikira Yezu Kristu yabambwe. Ndasubira mu wemera aremera gukurikira Yezu Kristu yabambwe kugira ngo adukize, aduhagarikire. Yabambwe akabanza kwiyibagira. Uko kwemera niko kudufasha cyane cyane kumenya kwitangira abandi nk'uko Yezu Kristu yatwitangiye ku musaraba. Iyo umuntu atagira ukwemera ntashobora kumenya neza ingene yo kwitangira abandi. Ukwemera ahaniniya niko gufasha indongozi mu gisirikare ishobora kwivako igashobora kurengera ivyo yo kwironderera bijanye n'inyungu zayo, maze igaheza ikavuga iti jewe ndi ngaha kugira ngo nitangire abandi, nitangire igihugu, nitangire ekleziya. Ivyo biva ku kwemera. Mbere jewe novuga nti urazoheza wihweze ingene umuntu yitangira abandi canke ingene umuntu yitangira igihugu, uzoheza umenye naho ukwemera kwiwe kugera. Nta rundi rupimo twateza kuja kurondera. Egome nivyo amategeko arahari, amategeko arafasha abantu kugira bimwe tuvuga mu Gifaransa ko ari discipline, ariko amategeko atarimwo ukwemera, umuntu atayemera ntayarangura, ntayakora. Ayaranguye naho ntaheza ngo yashire mu ngiro. Ukwemera rero niko gutuma umuntu ashobora kwitanga neza, akitanga atitangiriye itama. Uko kwemera turakumvise kwamuka ku Mana, nta handi tubanza gushira umwizero atari ku Mana.